iyo uri mu rugendo rw'iterambere urahura n'ibintu biza biragerageza kugucanga byinshi, bigerageza kuguhenura. Nico gituma nakubwiye hari abavuga yamuhe, hari abavuga ibi kuna kuriya. Je Imana yantumye ko ari abarundi bagiye kubaka isoko. Si Fablice, je Fablice ndabaje imbere. Mugabo ni abarundi bagiye kubaka isoko kuko nko mu kigega ca One Africa ubu tusaba abanyamitahe barenga 5,000. Ndasabye abantu cyane bari muri diaspora nukuri bicungere abagenda baribwa kubera izina rya Fablice. Uyu yavuye muri Australia bamwe ati atwivye abari mu nyogaruka nagiranye mwankasha ndaba nkavuga ati izi nzu yubaka ko zigura aba diaspora nyene. Urumva gute? Iyo nikijya navuze iyo uri mwisi uri kurakora ntihagire ukuvuga nabi canka kugwanya, ushaka uzokwicare ntacu uzoba uri kurakora. Iyi ni main switch ni kuri Buja TV live kuri Canal Plus kuri chaîne ya 663 saa mini kuri chaîne 110 YouTube na Facebook, TikTok ndetse na X ni main switch 2.5. Indi twabwiye ko dufise umutumire uyu munsi ni Fablice Manirakiza, CEO founder wa Ubaka Nation Group, ariko afise ibitari bike akora. Niwe mutumire wacu uyu munsi uzaganira ku bitari bike. Fablice Manirakiza ikaze muri Buja TV miganiro main switch. Ego murakoze cyane. Meze neza kuba ngaha. Ego nakamushasha. Tuje ntutuje. Warawuriye cyane gose narawuriye ubuheze hanyuma no ndawutegura. Haje wegeze 31 tujya mu ndi mwaka mwijoro. Ibintu bibirubwira Imana nibiki? Icyambere kiba ari cyo kuvuga ati Imana nje imbere muri uru rugendo rushasha kuko umwaka wose n'urugendo. Hanyuma novuga ati kenshi uza gusanga ari ibintu bibera mu mafamiye bipfuriza mu myaka mishasha. Mugabo personally cyane jewe mba mvuga ati Imana iyi ni indi chapitre shasha. Ego urisha rukisuzuma ukara umwaka 2025 ko wagenze hamwe gatangwa n'umwaka ugiye gutangura. Ariko nyene 2025 Fablice Manirakiza yoyivuga gute? 2025 ni umwaka wambereyemwo ibitari bike nashimye uhoraho. Kuko twarashoboye gushika novuga ati muri bimwe mu gashongero twashitse ko hariho microfinance twaragize ko indoto yitwa Money Financial Group yakunze ko dushira habona turayironkera agrema turongera iraja ku bikorwa ubikirakora. Ibindi navyo kabaye akaryo keza ko kugira ibiganiro birebire na leta y'u Burundi mu nzira y'ukuntu twofashanya canke mu nzira y'ukuntu yarigize iyo engagement yo kumva ko yoze kudushigikira mu mugambi wo kubaka isoko. Rero ivyo biri muri bimwe nagiye ndabona ko byampimbaye muri uwo mwaka n'ibindi nyene bitari bike byagiye birabangira mwarabibonye. Abenshi koko barakumenye igihe muvuze yuko mugiye gusubiramwo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza. Ariko kandi ku bantu bakurikirana cyane bafise n'imbuga navuga ngo ukoresha ahanini usanga ku nyigisho zawe usanga ari inyigisho zikangurira abantu guhindura ivyumviro, changement de mentalité. Abenshi barakunze kwibaza nkawo wo kubaza koko ubuzima niki kandi ubuzima bwubakwa niki? Icyambere twomenya canke jewe nzi nuko ubu buzima tuzi ari ubuzima buzima. Hanyuma inyuma y'ubuzima hariho ubuzima butazima. Aricyo mu mpemu canke mu byo bita iyobokamana baca bita ko ari ubugingo budahera. Iyo rero turi muri uru rugendo turimwo tuba turiko turarondera igitsibo cyo kuba muri bwa buzima budahera. Rero ubu buzima turimwo je ndabona nka examen yo kugira utsindire kuzojabuka muri iyo period y'ubuzima budahera. Rero muri ubu buzima turimwo
iyo uri umuntu watahuye utegerezwa gukora icyo kintu icyo ari cyo cyose kiza kunezereza abantu cyane cyane benshi kugira abo bantu bazogusabira icyo gitsibo cy'ubuzima budahera. Aricyo gituma rero kenshi mpamagarira abantu gukora ibihe cyubahiro uhoraho, mugabo binabaha amateka yo kugira nibaje imbere y'uhoraho bazovuga ati Imana araba. Rero ubu buzima turimwo nzoguma ndabivuga ni examen. Iyo examen rero uyitsindira navuga ati kuvyiza ukorera abantu, ukuntu witwara, ukwicisha bugufi, ugukunda abantu, icubahiro wihesha n'agaciro wihesha, ikirusha ibindi byose n'urukundo werekana mu bantu. Kubwawe gukena cyo gutunga nivyo umuntu ahitamo? Umuntu arabigira mu ruhara hanyuma Imana ikamuherekeza. Kuri ubwo novuga ati igituma umuntu abigiramo uruhara ni ukubanza gutahura kubera ko abantu turi ngaha ku isi. Abantu turi ngaha ku isi kuko dufise mission, umwe wese afise mission. Arico gituma kenshi iyo ugiye mu yobokamana cyangwa mu bintu by'ubwenge, uwo ari we wese yabitahuye aguhamagarira kwimenya, kuko urashobora kuba ubayeho utazi icyo urico. Urashobora kuba ubayeho utazi icyo Imana yagutumye, urashobora kuba ubayeho utazi inguvu zawe aho zigera, ugasanga rero ubwo bukomezi Imana yaguhaye canke wisanzemo ntibikunze kubwexploita kubera aho uri, kubera utagize umwanya wo novuga ati wo kuyiha ico gihe. Kuko ni cya kintu ushobora kubaza ati mbe none ko hari abantu no munsi bariko barapfa muri Ukraine, no kuvuga ko Imana twebwe tutariko turapfa dukunda kurushabo, no kuvuga ko bataremwe n'Imana. Muga kubera umwe wese afise mission yabo, maybe mission yabo yabaye iyo. Ego mission yabo yabaye iyo. Wewe warabaye hanze muri Australia. Australia myaka ngahe? Narabayeyo kandi niyo mba kuko je sanzwe ndi umwene gihugu wo muri Australia naho. So ndi umwene w'igihugu wo ngaha no muri Australia. Mugabo novuga ati imyaka byitwa ko nabayeyo ntahindura irarenga 15. Yitwa ko ariyo nakuriye. Sero n'ibihugu maze gutemberamo na experience ufise. Australia kandi kimwe mu bihugu bitunze hano ku isi. Umuntu aribaza bigenda gute kugira ngo igihugu gitunge kikaba kirimo abakene n'igihugu gikenye kikaba kirimo abatunzi? Igihugu gitunze kikaba kirimo abakene, urumva obviously bivana na rate, bivana n'igitigiri cyabo. Nka Australia mu bihugu bitunze cyane irimwo. Ego wanashaka 10 bya mbere. Muga ntitworeka kuvuga ko hariho abakene. Rega ni bimwe navuga, ikintu cyose abantu bose bafise mission. Urashobora kuba novuga ati urashobora kuba nyene uri muri icyo gihugu gitunze cyane ukiyotruva ukenye kuko niyo mission yawe. Mu gihe ushobora gukora, urashobora gusaba uhora, urashobora kwihindura amateka ukavuga ati Mana yes ndabona situation ntinyorohereza, ngirira ubuntu unshishirizemo. Ibyo byose birashoboka. Nayo ubundi ibihugu navyo bikenye birashobora kubamo n'abatunzi navyo. Mu Burundi n'akarorero wamubona abantu ba driving ama Maybach ngaho kubona imiduga uza gusanga umuduga umwe ugura amafaranga arenga $300. Handi naho ugiye ruguru ugasanga umuntu ucoreye 10,000 asigarana gutambira. Iyo urabye rero iyo distance nini yiya. Mugabo ibyo byose biza rero kuva ku ntego umuntu yamenye yo kuvuga ati mbe none ngaha ku isi ndahari kubera iki. Mugabo icyo womenya mu mateka y'iyobokamana higeze kuba umuntu yabajije Yesu ati mbe none kubera iki Imana yaremye ibimuga, none byo why? Yesu yamwishuye vuga ati y'Imana itaremye ibimuga ntiyari kumenya ubuntu bw'abatari bimuga, which means urashobora kuba wisanze muri position yo kubona umengura umutunzi ufise ibirenze, kumbe hubwo niyo test yawe yo kuraba ukuntu byitwaramo, surtout ukuntu ukorana n'abantu, surtout ukuntu wicisha bugufi. Kuko Imana ivuga ati nimba warashoboye kumanaginga bike muri iyi si,
ni giki kizobuza uhoraho kwa guha ibirenge ivyo bike. Ivyo byose rero ducamwo bibi ivyo bihugu usanga harimo abakene canke abatunzi, bugiye umaze gutahuruza gusanga ari urugendo rwa ya examen atangura nkubarira. Weheruka twarahuriye kuri Hotel Club du Lac bariko barashira habona igitabo in pays une nation en marche. Igitabo koko gikangurira abarundi guhindura ivyumviro kugira ngo bituganishe kuri ambona akazo gucifashe gitembere 2060. Umuhigo yamabihimiriza kenshi ko arahamagarira abanyamitahe kuzana ibitahe mu Burundi ndetse n'abarundi bagiye hanze kuza gukorera mu Burundi. Urumwe mu bantu koko akora avuga usanzwe ufite ubwenge bwa usara umaze imyaka itari wari ubaye imyaka itari mike mugabo urumwe mu bantu bakunze igihugu uraza ndetse unacunagira n'iciyumviro abarundi bose bari banyotewe cyo kuvuga ati reka dusubiremo twubaka ino soko nkuru ya Bujumbura. Ukiri muri Australia ibintu by'isoko kuvuga neska ariyo mission ya mbere kuzanye ni gici cyatumye ko Fablice yumva ati jewe ndavuye muri Australia jewe ndagiye mu Burundi hariho bankene gukorera mu Burundi. Urakoze. Jewe ibikorwa byose nkorera mu Burundi abari ibyo mubona novuga ati n'umuhamagaro kuko ubumaze imyaka igera kuri 5 ndiko ndakorera ngaha mu Burundi si mu by'inyubako. Mugayo wari gufata imyaka 6 urumva difference n'umwaka ukambwira ko nzoba ndiko ndubaka amazu canke ibi by'isoko nariko kubwira kusara kuko ico gihe sivyo byari bindi mbere je sanzwe ndi n'umuririmbyi niyo background yanje indirimbo nimbaza mana zozi kwereka wavuga turi kuri televiziyo baze kuyidushirira dohejeje ikiganiro bazi. Anyway so rero nkavuga ati ibikorwa ndiko ndakora rero ni itumwa ry'uhoraho si jewe kuko I'm sure nawe urashobora gutestifyinga ko ibikorwa nkora mu mateka y'u Burundi bindengeye nanje ndagera ahantu nkavuga ati mana ni jewe meze nk'umuntu reka twumve. Usomye amateka muri Bibiliya mu gitabo cy'abacamanza ugasoma amateka ya Gideon it's the same thing kuko jewe Imana yiyeretse navuze ati sha ati none Imana iwacu nta gikomangoma dufise iwacu nta bagwiza tunga dufise iwacu nta bantu biyize ngo bayaminuze dufise none why me. Ariko Imana yavuga ati genda je nzivugira wewe gusa nyemerera kuba umuyoboke nanje ndapfuka ndavuga ati nibigenda uko bishatse. Rero muri iyo nzira caniyo truva rero ndiko ndakora ibintu abantu babona ari bininiya kandi bikunda. Rero amazu twarayubatse nayo ubundi uravye nk'ibi by'isoko namambwira abantu ati aho mwabonye ntangura kubivugira mu Kayanza niyerekwa nagize kijya gihe nyene kuko ndibuka bari bahaye ijambo abantu 5 hanyuma bageze ku wa 4 niho nadugije urutoka ari Imana imbwiye ati vuga ibi. Rero urugendo rwose rwaciye rukurikira n'ibijya mwama mubona aricyo gituma namamvuga ati je Imana yantumye ko ari abarundi bagiye kubaka isoko si Fablice ndabaje imbere mugabo ni abarundi bagiye kubaka isoko kuko nko mu kigega ca One Africa ubu tusaba abanyamitahe barenga 5,000. Rero urumva abo ni babarundi bafashe ya mbere guhaguruka ati tugende. Ubu rero turiko tugira dusinye na leta tuce dusubira twugurure ngira urumva ko ari cya kintu gituma umurundi wese aronka hateragira iterambere rizomugaruka. Naho taza kwashika. Ubaka Nation Group nayo yawutse gute? Ubaka Nation Group ndibuka mpeje kubaka village ya mbere yitwa Kamensi Burundi Village iri muri Miriware niho novuga ati nagize iryo yerekwa n'ubwo buhizi bwo kuvuga ati reka shireho rero ishira hamwe rifise vision indengeye. Iryo shira hamwe ryo kuvuga ati kujya twama tubona nk'izi wumva za Dangote izi wumva za Jetra ati ishirahamwe ryo bari rifise vision nini y'indengeye kuko icyo gihe kuri Kamensi Burundi ko ari nko kwirondeza. Rero turashinga Ubaka Nation Group ibyakurikiye ni history kuki ugira ibintu bikurengeye ni kujya natangwe mvuga si jewe rega iyo nikijya nakubwiye genda usome mu mateka niyo urabye niyo Gideon ugira mu ijambo nibyo nyene
nejo niwumva ati Fabrice agira yubaka indege si wewe si jewe, niwumva ati gira ikigenda juru si jewe gusa, nzoba navyeretswe kandi nzoba namaze gushinga intaye ko bishoboka. Koko wavuze ibintu ukora ni ibintu koko uravuga koko binini n'umuntu abiraza kuko baka village skin gitonya. Sizo umuntu yigeze kumbwira ati burya nta mwana yubaka inzu. Ati nta mwana yubaka inzu, rero ukacumva village virasi ikintu cyoroshe. Umuntu akibaza koko ni mwere ko ravuga bivanye na mentalite y'umuntu cyangwa burya akora ibintu spécifique na experience office. Koko kugira ngo ukore ibintu binini bisaka ufise umutayi munini wiwawe hana gato norahira izina ry'uhora hari mu ijuru yuko akarero ni village turiko turubaka mu Kabezi ya Lake View Paradise Estate. Project tumaze gukoresha amafaranga arenga miliyari 10 mu kiringo kitarenze umwaka n'igice, around imyaka 2. Norahira ijambo ry'uhoraho yuko nkitangura irya project nkivuga ijambo rya mbere atani cyasha nari ifise kijya project. Ariko kubera ari bya bindi nyene ndakubwira ati uhoraho agutumya kuvuga ati wewe genda uvuge ibisigaye ndikorera. Ivyakurikiye ntitwigeze duhagarara, project kiragenda neza, ubu turi mu mafinisio, ayo mafaranga yaraje kandi atari twe tuyazanye, ari abo duteye akamo babandi Imana ivuga ati genda hariya ubwira abantu baraza bagura ayo mazu. Birakurikira rero ni bimwe nama nibwira abantu ati ntihagire uzontera yibaza ngo fisi bihera oya. Umuntu acayibaza izi village muzubakira abandi mainly novuga ati bice 90 kujana vy'ubu n'aba diaspora bari hanze, kuko namazu ababoneka ko arenge ya mikoro y'abarundi ya generale bari ngaha. Mugabo bivuga ikindi novuga ni cyuko dufise ku mutima twama twize ibyigwa byo kubakira abarundi bene wacu bari ngaha amazu azimbutse, surtout abajene abakozi ba leta. Mugabo nkunze kubivuga je Fabrice ndi muri secteur privé, hariho intambwe ntera ikacigumaho mpaka leta inyugururiye urugi atibandanya. Rero nk'ubu utwe turashobora kwiga tukabona ati inzu y'imiliyoni 100, inzu y'imiliyoni 50, inzu y'imiliyoni 30 turashobora kuyubaka. Mugabo ikizimbisha inzu ni kibanza. Urumva ivyo bibanza rero ni twateye akamo leta ati duha ibibanza twubakira bene gihugu. Mugo urumva nyene tukarindira perhaps one day bazotwiyumvira. Uretse Bujumbura hari handi nko mu ntara hagati mu gihugu mukorera? Turamaze gukorera heshi hamwe no vuga no highlighting n'ahantu hitwa Imishiha mu Cankuzo. Ndibuka turiko turubaka inzu turiko turubaka yo inzu kuko turafise programme twise ku Gatumba aho twubakira aba diaspora canke wari we wese kuri hahanda avuka imvukira kandi ukamwubakira inzu y'amafaranga makeyi aja kuba muri iyo community. Mugabo obvious ni inzu nziza. Wewe uri mu diaspora cyangwa uri umuntu w'Ubujumbura ushobora kuvuga ati nimba ngiye kuraba nyokuru sinza kugenda kumuraba hanyuma cenja kuri centre ngo mu hotel no, ahubwo hari ya nyene nataye uruzogi. Rero uwo muntu yaratwituye turaja kumwubakira. Ndibuka ngiye gutanga ifunguruzo twavuye ngahasize rizigitondo dushikayo saa 11 z'umugoroba. Urumva rero ko atari hafi nayo ubundi mu majambo make wa Connection Group ikorera hose mu gihugu. Mwavuze ati 2025 ko kwari umwaka mwiza, ibitari bike mwakoze harimo no kugiranira ibiganiro na leta. Nibihe biganiro Fablice ariko araganira na leta? Urakoze. Mvuga ati ko ibiganiro bisa nkuko twabishikanye ku tsitso twabihejeje. Ubwa mbere rijya soko rya Bujumbura tukironka uburenganzira bwo kuryubaka bwo kurisukura kugira dutangure kubaka,
twari twumvikanye na leta ko tuvyikorana comme ubaka nation group kugira nti gusukura gusukura no kuzubaka byose mugabo leta yari yavuze ati banza mutwereke ko mushoboye mutanguriye mu gusukura turabikora turaheza hanyuma turanagira negotiation ya kontra ya mbere ya PPP ari ubaka nation group hanyuma tugira amahigwe leta nkozi leta mvyeyi iravuga ati abantu bafise indoto nyiza kandi turabibona nta kibuza twobaherekeza ngira mwarabyumvise umushikiranganje w'ikigega ca leta abivuga ati reka rero tubashigikire mu gushiramo natwe umutahe w'intango ibice 64 uko ibice 64 mugabo kuri faze ya mbere kandi ku mafaranga y'intango kuko ico abantu bomenya faze ya mbere iri mu miliyaridi zirenga 90 hanyuma faze ya mbere hanyuma mu mafaranga leta yashizemo twe twaciye dufatira kuyo tumaze kwegeranya gera ku miliyaridi 10 hanyuma leta ivuga nayo imiliyaridi 20 ari ya cha representa bya bice 64 kujana mugabe itabuza yuko abarundi tuguma twegeranya amahera ico twumvikanye n'icuko uko tuyagwiza niko tuza turahindura kapitale bisigurika ati rero suppose turasubira iyindi fundraising tumaze guheza gusinya nuko dushobora kuvuga toke turakwijije miliyaridi 50 reka rero tuje duhindura kapitale ukacusanga rero babanyagihugu bari muri One Africa Investment Fund umutahe wabo ugeze nko kuri 80%. Rero bijya bice si vyugariye hajya ubwo ni flexibility y'intango faze ya mbere abariko baradukurikirana rero bumve yuko ujya mugambi leta ikuwugururiye bene gihugu urumva bene gihugu baronka iyo liberté yo kwikorera ibikorwa byabo kandi yo kubona kibujya turi hamwe twese birashoboka. Tuvuze faze ya mbere twumviki ni faze zingahe kugira ngo isoko ni faze zitandatu kuko isoko irafise ibyo bita ama shopping mall canke ibihangare faze ya mbere igeretse 5 na sous-sol canke iri ya parking yo munsi iyo ni faze imwe. Faze ya kabiri harimo izo nyubakwa zimeze nk'amahangare ico bita ama shopping mall agera kuri 4 hakaca habamwo rero n'igituo canke station y'amabisi gare y'amabisi iyo nayo ni yindi faze hanyuma hakaca habamwo rero wa muturirwa w'incuro 30 nawe urumva ico kwiza ya faze ya 6 vuba rero dumaze gusinya na leta ngira mwarabibonye mu nama shikiranganje heruka baramaze kuduha uruhusha tumaze gusinya tuzoca tubishira habona rero mubibone mugabo ni faze 6 isoko nkuru isoko yose izo twara uburyo bungana gute kugira iheri ibiharuro by'isoko yose ntibiragera yuko tubifinaliza ico ni kubera hari ivyigwa bimwe tutarakora surtout nk'ijya nyubakwa y'incuro 30 nta mu Burundi nta n'umuhinga harashobora kuyigirira amayetide yuko y'isi ishobora guhagararako nico gituma wumva tuzobikora mu mafaze mugijya faze ya mbere nico gituma ndiko ndakubwira igitigiri cy'amafaranga bishobora gutora kuko bijya ani nkuko urumva etage geretse 5 obuha irafise ubuhinga iri ya laboratoire nationale irafise ubuhinga bwo kwiga ubukomezi bw'isi tugira tuyiterekeko ariko urumva nk'ijya ya 30 bizoba ngombwa ko tuja guhiga abahinga badufasha kuko ikintu nama navuze n'icuko twe muri ubaka nation group turaza aho dushikanaho mu bushobozi bwacu muga tukanamenya yuko ariho n'abahinga baturengeye nivyaba ngombwa rero ko ibikorwa turiko turakora tugeza aho biturengera ubuhinga nk'ivyo ndiko ndavuga nk'izo etide diso tuca twifashije rero bakava amahanga babifisemo uburambe bakaza kudufasha. Hari abantu rero bakunze kumva mama ubaka nation group ntiyo bishobora ubaka nation group yo bishobora kandi izonifashisha abahinga baba bafise ubuhinga kuturusha. Leta ikibaha uruhusha nkuko mwabivuze faze ya mbere kuba vyibanze mwakoze je no gusukura niki bikaba byararangiye kwa mwasonya amasezerano ibikorwa vyibanze mwakoze
mubona byari bishimishije, hari inzitizi mwarahuye nazo? Ibikorwa by'ibanze twakoze byari bishimishije gose. Wanashaka nkunze kubwira abantu, narabonye ubushize sinzi aho umuntu yitwa Gabriel Rufyiri ariko aravuga ngo mezi ijya miliyaridi bakoresheje ngo ninde yazimuhaye. Miliyaridi zibiri ubwa mbere ngo zo icya mbere cyo uravye uko navuze hafi miliyaridi zibiri. Sinavuze ngo ni miliyaridi zibiri, anyway suppose ni miliyaridi zibiri. Okay. Erega ajya amafaranga kujya birirwa baravuga si umuntu yayaduhaye, nta na hamwe twagiye kuyatora. Ajya amafaranga n'aya Ubaka Nation Group, reka basi tuvyoroshe. Okay. Ajya amafaranga n'aya Fablice Manirakiza, urumva nta muntu nagiye kuyasaba. Mugabo ica bisigurika ati dutanguye rero ibikorwa byo kubaka inzu kanaka muri ya budget yose twaharura turi kumwe nabo muri leta, ayo mafaranga arimwo, which means nibavuga toke Ubaka Nation Group ja kugikorwa, hanyuma faze ya mbere nimba ari miliyaridi 10, I mean faze ya mbere nimba ari miliyaridi 10, yandi yababaza miliyaridi zibiri ari murajya. Rero nihagira umuntu ashuha umutwe abantu kaza wumva ngo ya mahera yacu barayariye, bro twe ntitwaje kwiba Barundi, ntitwaje guhemukira Barundi, twaje kubaka igihugu. Ni kijya nakubwiye, ni twe dukorera ijuru, ntidukorera abantu, dukorera ijuru. Bivuze ko ajya amafaranga ijya mitaha abantu bazanye mu kigega One Africa Investment ari hajyanye cyane gose, ari muri banko. Rega banko biheruka no kuronka uruhushya rwo kwitwa uwo bita umu custodian cyangwa umu depositaire, which means banko bifise uburenganzira bwo kubika ajya amafaranga kugeza yaho icyo gikorwa kigiye gukorwa. Na twebwe rero nta n'uburenganzira dufite bwo gukora kuri ajya amafaranga hatageze tutaronse iyo autorisation yo kugira, naho nyene niyo tuyirose kugira dushobore kuvuga ati reka dusaba amafaranga yo kubaka. Bankobu ibanza kuvyemeza, IRMC ari nkayo twovuga ati berebe y'ibigega itegerezwa kuvyemeza. Rero abantu bumve ko igihugu gifite inzego kandi zizi gucungira abene gihugu. Bivuze ngo n'ubu rero umwene gihugu avyumvise twadukurikirana yumvise umuco arashobora kandi kwitwarira umutahe kandi mkega wani cyane gose umuntu abafise novuga ati umutahe wiwe urakingi, aracari yandi nyene azotangura gukora mu gihe uzobona ati turabimenyesheje turagiye ku kivi. Ni amadolari ku diaspora 103 ku mu diaspora cyangwa mu Burundi yari ngaha yashoboye ni 103, hanyuma ku Barundi n'ibihumbi 105. Kubera iki uko kuntu bo kwabaye uko kuko ni bimwe nagumye mvuga ati twe turi mu yerekwa, turi mu butumwa ry'uhoraho. Rero navuze ati reka tugire ikintu gituma umurundi wese niyo yoba nkunze kwivugira ati niyo yoba umuboyi wanje ashobora kugura mu mutahe, ntibibe bya bindi uzawumva ngo ni byabakanaka, ahubwo bibe bya bindi byo kuvuga ati ni iby'Abarundi. Akarero no guha, urabona Ethiopia yejeje kubaka urugomero rw'amazi rwa mbere muri Afrika. Rujya rugomero rwubatswe muri ubu buryo twazanye ngaha mu Burundi. Rujya rugomero rwabanje ruhura n'ibibazo by'ibihugu mpuzamakungu bivuga ati nta mahera tubaha, barabima amahera. Mugabo acagira umuvizioneri ababwira terega ninde yabahenze ko twe tudafisa amahera, ati reka twenyene turufinance. Baca batangura kumobiliza abantu bagura ama-action kujya ama-unit ama-action imitahe kujya tubigira muri One Africa Investment Fund. Byageze yaho abanyeshure urabona biga muri primaire bagenda kuri kioske kugura nk'umutahe wa 10. Akagenda mu kioske atinje kugura umutahe wo kuri gwa rugomero rwacu. Uno munsi mama yampaye amahera y'ibiyobe. Urabona ndiguriye umutahe none ubu curaba barahejeje, genda urabe imibereho y'aba Ethiopia uzosubira urabe inyuma y'imyaka nk'itanu. Bose bazavuga ati turahembwa. Ni kimwe nababwiye ati ndoto yaje ni yuko tuzogera hano umurundi wese ahembwa no kwitwa umurundi.
nibaza ko kimwe nkuko ariko arabivuga bamwe bavuga ati Nation group ntiyo bishobora kumbore kimwe umuntu byari byateye impunge ngabatari bake numwe mu nzego radashimye kuvuga ko mburegeze kuvugira muri amasigmantic ariko abaje ikibazo ciwawe bisa nkaho umengo ntavyaze kumbure cyo cyarateye impunge ngabatari bake cyo cyaraterewe umuti nibaza ubu byaraheze byose bode iyo uri mu rugendo rw'iterambere urahura n'ibintu biza biragerageza kugucanga byinshi bigerageza kuguhenura nico gituma nakubwiye harabavuga ya muhe harabavuga ibi kuna kuriya mugabo urabibona ko twibereye kuhora haguma adutagatisha ibikorwa rero biratangura ryari pour moment nkuko abyumvise ni nakubwiye je muri secteur privé haraho tugeza rero urumva ko buturindire gwara ubugi bugurugwe mugi inkuru nziza mwarayibonye mu nama y'abashikiranganje mu nama umushikiranganje uhigaca yabivuze kuko hariko harasubirwamo ubwizwa y'amafaranga rizokoresha mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2025-2026 muri aya mezi asigaye kumbure nico tubona koko ibikorwa byo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura kugira ngo bishobore kubandanya. Correct. Mwavuze ko ari ibikoko ko mudakora navuga ngo mukora kuko uretse warafise ibintu ze kijya kigega ni mwebwe nyene Nation group bavuze ko mugura na microfinance umuntu ariko araraba Fablice koko arakora ibikorwa bitire kandi umuntu akuravyira na cyari na muto. Thank you. Bitobeshanye sivyo ibintu bimanaginga gute bisaba iki ibintu byinshi kandi binini kuko hari abantu peut-être mu benshi usanga bafite ubwoba gutangura ibintu mba dukeneye ko iyi ni main switch ubona ndumva dukeneye guswitchinga abantu byumve mwumva yuko twategezwa gutinyuka gukora ibintu urumva icyambere umwasi wa mbere w'ubuzima bwacu n'ubwoba kandi kuri twebwe nyene rero ntihagire umuntu azoza kuguhenda ngo you can do this ngo ntiwoshobora ibi uwo niwe mwasi wa mbere azoba ariko araguca intege nayo ubundi nta kidakunda namankunze kuvuga ati nta kinanira umutima ushaka bisigurika ati niyo byo bibintu igihumbi byo kunda none kubunyene mu kabezi bariko barubaka ubona ari yondi nije ndiko ndubaka which means wewe iga gupanga abantu urondera inzira guhemuka urondera abantu mu byumva kumwe kuko uwundi azoguhenda n'uzokubwira ngo amahera asumba abantu ubwo abantu basumba amahera kuko nibo banafonda barema amahera which means rero suppose ubu turiko turubaka Lake View Paradise Estate turiko turubaka ku mashurwa turiko turubaka Fab Homes to Airport izo project zose gikenewe n'igiki s'abantu now genda ryoherwa kuko ndiko ndaroshe nkesha kaza abantu cuharura abantu barenga igihumbi ubunyene bariko barakora hanyuma babandi usanga bariko baravuga ya muheca ndababwira ati sha mwe murashobora kuyihanga amasengesho y'abantu barenga igihumbi bironkera utuntu bagenda kujya ukaca wumva ko ushobora kuja imbere y'Imana ukabakora mu ntege nibikunda urumva nico gituma rero nvuga ati abarundi turengera ibi bintu byo kwegana amashati dufatane mu mugongo dushigikiranire urabyumva we nimba untumiye ku kiganiro nze tuganire utera imbere ntera imbere ndavuga ati twiremere Burundi bushasha nayo ubundi birashoboka abo bajene uwo mu entrepreneur uwo mu visionnaire ariko aratwumviriza ntihagire uzoguca intege ngo you cannot do it birashoboka je narishikiye ku rubuga kuko nyubakwa ni Fab Storm umaje kukura aeroport kuko narabonye akazi mwahaye abatari bake bariko barakora naravyiboneye usimwe bwe gusa nkuko akora avuga abakozi batari bake bari ku kivi babivuze yuko hari abantu kuko babayeho ku bwanyu kuko muri ko murakora ubanye gute n'aba diaspora aba diaspora tubanye neza cyane gose kuko urumva ni nabo ba mbere bacigikira ibi bikorwa dukora urabona imbere yuko dutangura gukora nishizemo aba diaspora twarahura n'ingorane nyinshi zo kubura abantu twizera bikaba ngombwa rero dufate nk'imiryango twizera imiryango ugasangira duhemukiye turi bumufungishe nturi bumwitwarire abagenzi rero ugasanga professionalisme tubayemo hanze ngaha mu Burundi muri ibyo bikorwa twipfuza ntibayeho tukaca twigunga ukaca umenga Burundi bwose nta kigenda
hanyuma rero aho tuziye aho nziye ndabona neza ko dushobora kubaremamwe agatima ko gusubira kwa investisa mu Burundi, gukunda Burundi. Ajo gituma rero ubona iyi migambi yacu baca bayihagurukira kubera iki twe dushira abejewe Fabrice abeyubakwa nation group icyambere dushira imbere ni kizere turema mu bantu, ni transparency, ni integrity, ni accountability. Ivyo byose mu nzira yo kuvuga ati nimba turiko turubakira inyubako umuntu tumwereke ko twe turiko turamukorera, nimba ari afise umuntu ayisiriveya, nimba biba ari ngombwa tukamuha amavideo amafoto yo kubona ibikorwa vyiwe aho biba bigeze mu nzira yo kubarema murera ku gatima. Nico gituma rero tubanye neza. Impamvu nenda kubajije ico ni nabwo butumwa usanga cyashaka uha abantu kuko hari ibintu usanga kuri social media nkuko ari kurayivuga harana bagena akavuga yamuhe mugabo vyanti amakenga ahubwo asanga muri commentaire ngo uyu yavuye muri Australia bamwe ati atwivye abari mu nyogaruka nagiranye mwankasha ndaba nkavuga ati izi nzu yubaka ko zigura aba diaspora nyene urumva gute iyo nikijya navuze iyo uri mwisi uri kurakora ntihagire uwukuvuga nabi canka kugwanya ushaka uzokwicare ntacu uzoba uri kurakora. Mugabo iyo uri kurakora nikijya bavuga ati ivoka geze igiti cyeze nico giterwa amabuye, igiti cyamye nico giterwa amabuye. Biroroshe rero ko ari we wese avyuka akavuga ati Fabrice ni gisuma kandi atananze. Mugivye nibyo bimwe namamvuga ati abarundi batari bake baragwaye mu mitwe kubera iki trauma turi mu novuga ati raba igihugu amacakubiri yagiye arahaba ugasanga none wiyumvire igihugu cyabaye mu muntu yica uwundi ngo n'umututsi canke ngo n'umuhutu, uwo muntu ntiyagiye mu nda yagina ngo nihindure mbuyu n'uburyo umbwire ko ayatarama dayimoni aba yateye. Rero no muri ibi bihe turimo biroroshe kubona umuntu yiri wajyamye ata perhaps yararondeye akazi yarakabuze icyaza kwimbura cyambere ni shavu. Urumva biroroshe rero ko aca yanku wundi ataco amuhoye. Nawe ubundi Jeff Fabrice mvuga ati nukuri abavuga nibibandanyiritse niyo bovuga ati reka tugire coalition tugende kuvuga Fabrice nabi urumva tuvuge ko ari imbwa mvuga ati go ahead my friend. Genda gukurikirana ibintu ukora koko hari ukuntu byisangije navuga ngo abatandukaniro n'ibindi ohere kuko no musi dufite amashina amatari maka akora ibintu bijyanye n'inyubako mugora abona yuko hari itandukaniro y'ibyo ukora. Kenshi ndakunda ko n'ibiganiro ukora urakora bose YouTube channel ukunda gushaka ibintu ndabona ko hari la difference. Navuze ko ufite bitari bikino musi urafite na microfinance ni mani microfinance yes nkibaza ati iyi nayo koko akabijya n'akabinywa yo bisumbije izindi kuko nabonye kimwe mu bintu ukora utuza kuzana kantu karushije ibindi bintu kanaka uyu munsi mani microfinance abantu bakirije izindi icyambere cyo no vuga mani microfinance si yanje gusa je burya no kwishingira intahe kandi abanyumva bamba bari Yesu kwiyemera ko ndi umuvisionnaire rero ndashobora kugira indoto kayisangiza abandi abemeye ababaye convince tukaca tujana ama ni microfinance turimo turabanyamitahe barenga 10 baba diaspora bavyumva. Muga muri mani microfinance rero turafisemwo akabijya nk'ikintu kijanye kwitaha abakiriya turamaze gushingirwa intahe yuko atahandi hari handi biri mugabo twe hari birengeye ikindi naco urabona dufise vision nini yo kugira ijyama ni microfinance vuba twiyestaye neza tuce twugurura n'abarundi bakiremo imitahi be banke ega nibijyana ndababwira ni mu nzira yo kugira twese duteye imbere duterera imbere rimwe kuko jewe no kubwira ati none namahera ngaha kenewe no munsi kugira nze kujya njya mpage njyame wibaza ngo hari n'ibihumbi 200 bikenewe rero kuvuga ngo je kurunda amatungo nzi neza tuzokwandika amateka ariko ninakora iki nkabwira umuntu ati mperekeza nuko igihe kimwe uzobona umwana wanje kavuga ati umwana yari wa Fabrice reka ndamufasha. Impamvu nabajije uko ni kubera no munsi ma microfinance atari make sinzi n'umuntu rafa passe yaranyandika aravuga ati
kandi ni ibintu la fois parce twarakiriye n'umuntu no muri berbe Yeah. ariko kwa microfinance kuko ariko aranyaga abantu bamwe muri karugara abantu gasanga arugaye atwa mutaye w'abantu abantu gasanga bagenda nakibajije muri berbe umuntu agenda ati miliyoni 5 ngo ntitorenza 2 hari abatari bakere batari bagifite icizere kijanye na microfinance no ko navuga ati esko kabijya nakanywa naka uretse kari aba diaspora kumbe umuntu ashavuga ati bari yabo na kuko amahera ya banki ne yabene gihugu bari bashaka no kwisoko buriya ukora mu diaspora kumwe n'undi uko ashaka gukora mu mushahara batora cyenzo banaronga cyo cizera abantu batakarije ma microfinance rega urumva si question y'ama microfinance ni question y'uburongozi no ama microfinance ariho kandi n'ahandi no mu bindi bihugu ariho nta kibazo hari berebe ntishobora gutanga agrema microfinance dakwijije byangombwa mugabo babarongozi bwa burongozi bw'iyo microfinance ukacusanga nabantu batazi ibyo barimo nabantu bakundinda nabantu bashaka kuyikwegerako ukacusanga rero bamwe muri abo barongozi batanguye kugira bya bindi byankundwa urumva bya bindi wewe turavukana ugasanga umuntu atazi n'ivyo bintu ngo ni kubera bavukana ngo genda ubedeje ngo genda ubuyu n'uyu none wumva ko ari ryo tango girimbuka rero nico gituma no mu mpanuro nkunze gutanga nukuri tuza turashira professionalisme mu burongozi bw'aya ma institution mu burongozi bw'amashira hamwe ari ngaha uzorabe ntukundwa kaza umuntu ngo ni kubera muva mu mugambo umwe ngo ni mukubera muva mu ntari imwe no rabo umuntu ashoboye iki uzorabe ko hari iyo myidogo izogaruka hari waranditse ubutumwa we yavuze ko adashimye kwivuga mbwa yarabaje kwazo c'isoko we yarabaje ati yanditse ati murantu ushobora kwivuga izina muravye igicapo c'isoko n'ibiganiro mwagiraniye na reta mubona ikintu kibaye kirekire isoko ishobora kuzohera ryari urakoze faze ya mbere twumvikanye ko izokubakwa mu myaka 3 mugabo si ngombwa ngo faze ya mbere irinde guhera kugira dutangure iyindi faze burya byose biva mu kuronka uburyo mu kuronka ya mafaranga yo kuyubaka bisigurika ati nimba mu mezi 5 dushoboye kwegeranya amafaranga y'ifaze ya kabiri canka amafaza akurikira tuca twashena rero projet yose twihaye kugera ku myaka 8 mugabe ibyo bizotegwa n'ukuntu buryo buriko buraboneka kuko twarabibabwiye ni byatwese urumva biva mu yegeranywa ry'ubwo buryo je bampaye ntange ya award ya best influencer jene yegwaye umwaka uheze ego nibe nse nk'umuntu yafashije abantu batari bake guhindura ivyumviro kandi ukaraba n'ibintu koko navuga ngo wakoreye mu gihugu kandi ugasanga si inyungu yiwawe ugasanga ni inyungu rusangi kubene gihugu nubwo hari bitari byo taraje navuga ngo mu ngiro mugabo turabona intambwe bigeze kuri nzu ubona umusanga gacaratagana mu namashinga za mitika mu za matika n'ashinga gakora nako gati kuri iki kintu ciza cyane koko turakeneye abantu nkawe batari bake mu Burundi eske nakaye kamo wotera haba barundi bari ngaha bashira kuko wavuze yuko bisaba niyerekwa kumbure gusenga kumbure singomba bikora mu diaspora n'undi muntu yo bikora ariko turakeneye koko nimba no munsi uri kurubaka amavya atari make tubone n'abandi bariko barakora ku buryo yambona kazoza tutarindira 2040 ahubwo tubona 2030 tishitse ko nakaye kamotera abandi bantu kugira ngo koko bakanguke nabo bashobora gukora ibintu banovuga ngo nk'ivyo mukora kumbura ashaka kuza mu kindi gisata mugabo tubona yuko igikutro turagiduza ku rwego hejuru urakoze navuze yuko umwasi w'ubuzima bwawe wa mbere n'ubwoba muri wewe ikindi rero novuga ni cyuko twese turemera Imana mugabo Imana ntigufasha ahubwira guherekeza abantu icyo kintu bacyumve neza kuko Imana nifasha umuntu iraherekeza kuko ikibazo ngaha abantu bafise habe mu mashengero habe mu yobokamana ni cya kintu uzabumva ngo Imana irabibona ngo none Imana n'umukozi wawe rero nkavuga ati wewe fati ya mbere sivyo wewe nimba wamaze kwimenya icurico nimba wamaze gutahura ya misiyo bimwe twatangura tuvuga shiramanga urumva uji imbere urumva hanyuma Imana ni wayihamagariraho wananiwe yamaze kubona we ko wafashe intambwe ya mbere ndakubwije ukuri zoseruka urumva ikugwanire hari quote nkunze kuvuga ivuga ati ushize Imana imbere nayo igushira imbere rero muri iyo nzira
notera kamo abarundi ku gufata iya mbere mu gushikana izo ndoto zabo mu kuja muri izo, kuko ikibazo kica kigaruka ni bya bindi nyene uco usanga abarundi baratinya mama mu Burundi nta wokora umugambi utera imbere mama je navuze mu muryango wanje nta generale ntande ntaki none ni ko hari ibyo nkora abantu bagashima kandi muri ivyo byose usanga abantu bagenda baravuga ngo ni intambamyi je sindabibona kuri kw'Imana je sindabona umuntu yitwaza igitugu ngo bikenewe ngo ibintu byawe ngo tubisangire ngo ibiki nibiki ego n'ingwano za misi yose mu baguca intege muga nta uraza mbwire ngo burya ngo ntegerezwa wakubamwe none ivyo bintu abantu barema mu mitwe yabo biva abantu rero nibareke kugira ubwoba bambe ni barengera ubwo bwoba bashira amanga barabe ko Burundi tuzazobuhindura mu mwanya muto. Uvuze gukura ubwoba nko ariko arayivuga hari abatari bakobona mureka arakora ibintu ngo uri binyuma ni naka sinzi cyo shintu umaze kucumva naba nabyumvise urazi ukabyifata najewe hari ukuntu bavuga ati biriya si Fablice ni banaka na banaka ujya bamuse nkajya kugira ngo ashire mu ngiro ikibazo umuntu acavuga toke nimba ari naka je ndiko natera imbere wewe uri kurabivuga uri kuranabikora gumuvuga rero sivyo gumuvuga none niwa gumuvuga uzonava huri rero nikimucu usanga n'abavyumviriza bakaca bibijuju bakaguma muri iyo dilemma no kora iki bro haguruka ukore no haguruka ukore birashoboka mbe none reka turabega basha andiko ndabona super beat ngaha kiri kwatsindira ijya modoka ninde yaramuri inyuma kanaka yaramuri inyuma ninde abantu rero nibareke kwitwaza yamuhe bashabaja ngango ndagahende exactly ego ndagahende bro wewe nimufise tala kuri wewe urabyumva haguruka n'imbere y'inyamaswa uzozirengera urabe kudashika the top critique zikwiye gufasha iki umuntu critique ico zifasha umuntu ni burya critique ni nziza kuko zigufasha guprovinga wrong uyo muntu. I'll give you an example. Uribuka narigeze kumva abantu bavuga ngo mama Fabrice ngo ajya amahera y'isoko yarayariye ukunuku hanyuma nkaca mvuga ati none okay jewe ndazi the truth fata nk'umuntu wewe aje kuguhenda Fabrice ukunuku nubu hari habazi ngo ni bugasho hari nabwo bashira ku mbuga ngurukana bamenya ati uyu yicungere ikindi hari haba bigeze hari imbura kimazi zigeze kuvyuka ngo Fabrice ngo ari mugasho haca umugenzi rero icyo gihe ndibuka nari muri Australia abo mugenza telefone ati jewe hari ubuhejeje kunshingira ntahe kubunyene bagukuye kuri Buja Cafe muri pick up rero critique icyo zigufasha zituma uryoherwa kuvuga ati umuntu aza kunyipfuriza ko ejo nzopfa nkaba nzi ko ntazopfa mbega azojahe niyambona rero ni motivation ama critique ni motivation mvuga ati wewe utavugwa uzoba ufise ikibazo mugabo wewe uvugwa nabi canke utegwa amabuye mugubu uzira ubusa kuko hariho critique positive uzira ubusa ukarenganywa niho utegerezwa kwicara ukaryohe ukavuga ati nanje ndarose abazomaramarira imbere. Fabrice asengera he ku munsi w'Imana akoranira he hamwe n'abandi jewe hariho hose ego twese nimba dusenga ikintu cyitwa Imana imwe we nimba usenga Imana ahari hose usenge ku munsi w'Imana wasengeye he ku munsi w'inama nagiye muri CLM CLM ndayikunda kuko hari abajeune usanga nyene I mean you feel home. CLM vraiment irafise vibe y'imiyabaga kandi usanga ari service ngufi isaha imwe ntibarenze jero harandi bashatangura critique ati hajya usanga ari abajene gusa ari ukuntu bacha biyambara ugasanga rimwe adutirimuza ninde yagutubye gucira urubanza abandi ubwo nk'uwo muntu ari ndavuga ibyo ninde yamutubye gucira urubanza abandi bafata akazi k'Imana bari bo bagakora urabyo ni nka babandi uza gusanga
babonye umuntu niyo ubonye imaraya umuntu yidandaza mu nzira kirazira kumucira urubanza mbe urazi wamutumye hajya mbe uzi gute ko Imana itamubwiye ati genda hajya ndabukwizera ku umuntu rero novuga ati bantu b'Imana mwirinde gucira imanza abandi ibintu bitatu umunsi utorenga udakoze n'ibiki dukuyemo gufungura dukuyemo gufungura ikintu cya mbere mbanza gupanga programme yanje y'umunsi ipanga mu gitondo cyangwa ipanga mu gitondo niho upanga programme y'umunsi yego vraiment niho nandika tuno munsi ntegerezwa shitse ku biro ndabwira umu assistant wanje twaba dufise je ndamwandika barambwira ngo ndati so kubwira umuntu wiza ngafise programme nyinshi ubu ndamenya ko ayipanga mu gitondo Imana ihezagire my assistant azosubire ku ayipanga mu gitondo ahari hose bari buhezagire gusa n'umuntu mwiza gose cyane gose rero tukaraba ati programme dufise nizihe hanyuma ico ni cyambere icya kabiri nuko nahereye kuri iki cya mbere nicyo kubanza gushira umunsi mu maboko y'Uhoraho umuntu arabanza agasenga akavuga ati Mana uno munsi ni uwawe kuko mbayeho ku bwawe urumva jewe ndagiye sindakubwiye ngo genda unkorere ibi urumva ndavuze ati ndagiye ndakwiragije ninananiguze guseruka that's number 1 cya kabiri rero kikaba cyo gupanga izo programme icya gatatu no gushira mu ngiro bya bindi wapanze nk'iyo ubonye nka aperi isanzwe umuntu aragutelefone akaca kubaza ati urinde yego umuntu umwishurike abagutelefone akaca kubaza ati urinde abaza jewe cyane umbwira ati wihenze cyane kandi rero ikindi kintu n'ukuri ndabivugire ngaha abantu bantelefona ku mapere ntibandonke bangirira imbabazi kuko jewe apere ntazi sindayitaba mugabo iyo unterefone ntundonke cunyandikira message uvuga ati ndikanaka ndagukenereye iki aho biba bikunze ikindi kintu nogenda ntavuze ni cyuko ndasabye abantu cyane bari muri diaspora nukuri bicungere abagenda baribwa kubera izina rya Fablice abagenda barahendwa kuko ndamaze kumva amaka y'abantu biyibwa baba bibisuma biri ngaho i Burundi byiyitira ngo ni Fablice jewe nimero yanje uwari we wese arayizi ni 68 4704 uwundi muntu azoza ku yindi nimero siwe abo dukorana murabizi nama nabipibliye hari abitwa Flora hari uwitwa Alix hari uwitwa Fatu abo nibo dufatanya muri communication abarengeye aho nukuri muze murabe situ nk'abantu basaba bakubwira ngo uje mukorana bagusaba amafaranga utaraverifya murabe neza nukuri hari abantu bariko baribwa kubera muri Facebook hari abantu barenga 50 bitwa Fablice ugazanga umuntu arantelefone ngo none zanza habo ndazitora best influencer abantu senkane biti izina giwawe seriously kwambia wewe ni influencer ni kweli nk'iyo ubonye nk'ubutumwa muri telefone aha turi mu tubazo tuturana turi ukabona muri telefone yawe muri message umukobwa ahubwo yakagukunda umwishura gute ndabwishura turakonze ndabwishura turakonze bivana na mood harije bari muri mood bikaca bibagombwa ko nabaza ati none uburinde why mugabo nayo ubundi ndamushimira Fablice inyuma y'akazi uretse no gusenga hobby yiwe ni inyuma y'akazi keneye kuruhuka hobby yanje ya mbere mbo hari gihe nja muri gym that's number 1 icya kabiri hari gihe nja gukina tennis ball icya gatatu let me see novuga ati nibyo bikuru ego either nja muri sport hari gihe nja muri swimming pool ofete ibintu byo kwinonora imitsi kuko nobisabira abajene bagire sport ndakunze kubona abantu mu busaza bwabo bicuza ugasanga bakoreye ibintu baragerageje gushika ku ndoto zabo baranazishitseko muga kubera bati haye uwo mwanya wo kwinonora imitsi kugira bagume bari health
ugasanga bashaje nabi canke basezeye isi nabi. Nk'ubu leta ivuze ko ifise umugambi mu gihugu ahantu hasigaye kuba ari Imwaro n'i Bururi, wowe jahe cane go hagati muri aho habiri Imwaro n'i Bururi. Imwaro n'i Bururi ndiko ndasubiza umutima amaso inyuma nimba aho hantu ndahazi ahariho hose reka tuvuge i Bururi. Kubera iki Bururi? Nukuri navuze ati hariho hose niwe mbaza hagati ya Ngozi n'Igitega ndaza kuhamenya. Turi mu ntango z'umwaka wa 2026. Uyu mwaka mutegekanya gukora ibiki? Bivuga ati ko uyu mwaka we have to do this. Muri uyu mwaka ikintu cya mbere ntegekanya nizeye nicyo gutangura bijya bikorwa by'isoko. Tugume dusengeranira kugira twese tubone bitanguye. Ikindi novuga muri uyu mwaka nicyo guheza kubaka village ya Lake View Paradise Estate. Turiko turubaka hajya mu Kabezi mugabo faze ya mbere kuko ni village nini ya tuzogira n'indi faze kurikira. No kubona ibitangazo by'Imana. Yego. Ivyo iteze nibihe? Ivyo niteze bivuga ati Imana agiye umwaka. Ivyo niteze sino bivugira hejuru gusa n'ibyaba n'uwo ari we wese ntazobyemera atabyiboneye. N'amatwi yazodegedwa. Urakunda football? Ego. Ubu ufana umuguwe? Okay, ndayikunda kuyikina. Mugabo sindi umufana wayo cyane. Mugabo umukino heruka kuba hagati ya Maroc na Senegal wari nyuma waranyoheye ku buryo wabaye mu mikino ya mbere mu mateka. Novuga ati n'imbere y'Imana nzovuga ati wari yamanutse uriyerekana mu banyafrika surtout abirabure. Twanayivuze mu nkuru hako turavuga Senegal twagikombe president w'ico gihugu Bassirou Diomaye Faye abenshi batangajwe novuga ngo n'urukundo ko hafite abagore babiri batandukanye babiri uburyo bari kumwe babinezererewe. Sinzi nabonye n'abantu ati mu makomantere ku nyamakuru cyanditse kuri Fox News ati sha genzo kugira muri Senegal ngo apana ngwino nini bitu virevu. Fabrice tugushimira ko tutavye muri main switch ni ryambere mugabo twifuza ko akenshi tuzomara makino kiganiro kuko anishi tuganira mu guswitchinga ivyumviro by'abadukurikiranye ko twumvise bitari bike bijanye n'umuntu gutinyuka gukora kuko ubwo mwavyumvise ko ari umwasi w'iterambere uwo muntu twumvise ivy'isoko nkuru ya Bujumbura mwumvise bya microfinance mwumvise ko bitari bike ari karakora bya Bakanation Group ariko kandi mwumvise kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura. N'ubu muracahamagariwe abantu mwifuza gutwara amafaranga kugura imitahe amafaranga ni nyene 1300 no ku n'amadolari 103 ku mu diaspora. Nawe uri ngaha nawe nta kibazo ko no ngaha mushaka ufise nayo madolari ushaka kuja muri BRB bakakuronsa mukigura umutahe. Umuntu ashaka kugura umutahe urenze umwe. Ego. Nta gitigiri cy'imitahe umuntu ashaka. Niyo yogura imitahe yose. Nta limite. Sawa. Mwumvise rero ibitari bike kumbure azogaruka n'undi munsi hano tuganire ku bitari bike ni kandi kuzo kwishikira ku rubuga muzabana kuri televiziyo aho byose ari karubaka turabe ibikorwa bitari bike koko biriko birakogwa. Fabrice tugushimire ari ukandura afise kumbura akantu wobwira abariko baradukurikirana. Urakoze. Icyambere no kubashimira ikindi novuga n'icyuko abarundi dukundane turengere ibidutandukanije byose kuko abarundi dukundanye tugashigikiranira n'isi yose twoyikoroniza. Nta rukundo bafise. Ivyo uwo ari we wese ari karaturaba niwe azobitwisha. Yes, reka ndabashimire abari kumwe nanje mu kiganiro main switch kuri Buja TV Canal Plus twa live kuri chaîne ya 363 saa 5 kuri chaîne 110 YouTube na Facebook ni main switch 257. Ibiganiro vya Buja TV birabandanya twifurize kugira ibihe vyiza.